Ni mujisho yewe ni mujisho, ni mujisho dukubita mujisho, ni mujisho yewe ni mujisho, nta makenga ni heza kesho. Hello guys, wherever you are, whatever you do, ndabaramutsa cyane, ndabatumirira kudukurikirana nkuko mubikora muri kumwe na Diane Lucky kuri Kwizera na Aniti TV. Tugiye kuganira, tugiye kumara kanya n'umutumire wacu agiye kumara kanya tubwira ivyo ariko arakora vy'amateka. I swear ni vy'amateka ariko arakora, kijana mmoja akiri muto cyane agomba kubaka izina ku myaka yiwe. Reka byinshi bitubwire amazina yawe. Nitwa amazina y'abavyeyi bampaye, nitwa Prince Nkurunziza. Hama amazina y'umuziki ni Tycoon. Tycoon niyagiye kumara kanya atuyagisha, atuvugisha, adukomeshwasha. Cyo ndabatumirira rero mudukurikirane neza, mukanda like, mugira share, mugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bishishikare gushika kuri benshi. Tycoon wamaze kutubwira amazina yawe, amazina nyakuri abavyeyi baguhaye, n'izina ririko rirakora ibikora inka, ririko rirabice bigacika. Ego ndashaka utubwire watanguye gute, watanguye ryari, byaje gute? Amaze kuvuga ko ari amazina y'umuziki, nibaze ko uri kurakora umuziki. Kuco kibazo mbajije kuntu byatanguye, byaje gute? Je ndibuka nari muri 6e année primaire, na 6e ahari mu za 2012. Narakina amatheatre, nari mu scout, nari mu w'aba scout, twarorganiza amatheatre hano kuri lycée. Amatheatre jewe natamba, nari mutamba za ndirimbo z'aba Chris Brown n'abandi. Cenka subiramo izindi ndirimbo z'abaririmbyi badukurira ngaha mu Burundi, nkazisubiramo nkuko ari je ndiko ndaziririmba, afise abadansere bantambira. Niko guca niyumvira, mwiyumvamo esprit, mvuga ati none gute no gumasubiramo indirimbo z'abandi kandi je nanje numva ahubwo hariho nizo numva nkumva ati izi ndirimbo hariho utuntu umuntu yarakwiye kongeramwo, yarakwiye kugira ngo gitugende neza. Ko guca numva esprit bwa mbere ntangura kwandika indirimbo hip hop, ndatangura niko kuza ndaririmbira abantu, narakoranya abantu turi kumwe, nkaza ndabaririmbira bakaryoherwa, nza kubona yuko mfise iyi mpano. Niko guca ntangura 2019 canda sohora indirimbo yitwa Mujisho, audio yitwa Mujisho. Irasohoka, irakora ibikora inka kweri. Niko guca abafanze aribo banyishuza nyene, nongere kandi ndabahindi indirimbo, kandi bakipfuza ko yozana na video lyrics, kuko je ndakunda gukorera ku mpanuro abafanze baba baduha, gushaka gusohora yikwakwanya. Akaba ariyo ndirimbo iriko irakora ubu ku izina rya Tycoon. So duhereye kuri iyo ndirimbo ya mbere wahereye ko Mujisho. Mujisho ngani Mujisho. Ego umaze gukora iyo ndirimbo rero Mujisho, urayanditse, urayimaze, urayishize habona, urabona ko yagize 6, yaragize 6 gushikaho wumva ko iryo zina rya Tycoon rimaze kumenyekana. Iyo ndirimbo Mujisho igituma yagize 6, je mu bisanzwe mu gutora titre y'indirimbo. Gano titre y'indirimbo keshi ni gutora titre y'indirimbo birantwara umwanya gusumbya kuyandika. Tora titre birantwara gusumbya kuyandika. Ubu genda naho ahantu hose ugiye wumva kubita Mujisho, ati Mujisho indani. Urumva iryo zina ati Mujisho indani. Ibintu abantu bako barakompara ibintu biryoshe, ni Mujisho indani. Kuko ubutumwa buri mu ndirimbo nagombye kuvuga, nahereje ubutumwa abaririmbyi, abamwega bamenyesha makuru, amasamirizi, aba DJ bose bakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yuko dukubita Mujisho indani atavyo guhusha. Kwizera TV kubita Mujisho indani, ntihusha ibiganiro. Ni Mujisho yewe ni Mujisho, ni Mujisho dukubita Mujisho, ni Mujisho yewe ni Mujisho, nta makenga ni heza kesho.
ni mujisho yewe ni mujisho bavuga ndani ni mujisho yewe ni mujisho ndani ni mujisho dukubita mujisho ndani mujisho dukita mujisho ndani yego yego ndumva iragenda neza irumvikana neza. Ese waba ufise YouTube channel yawe kugira ngo ugukeneye gutore byoroshe? YouTube channel yanje ndayifise wandika Tycoon Nkurugudu Nkurugudu hano shaka kumbaza Nkurugudu gisiguri umva ni inkuru nziza nani izina ryanje yego inkuru nziza Prince Tycoon Nkurugudu okay chutora indirimbo zanje zisanga yego bakunzi bacu be muri ko murabyumva muri comment ushiremwo ibyo uri kuramwumva ko uyu muhungu hanyuma kandi kuri YouTube channel yiwe ya Tycoon Nkurugudu wandike kugira ngo ushobore kumviriza ese aka kahofre aturirimbiye niko kari indani kubita mujisho indani niko biri nyene kugira ngo wumvirize n'ayandi majambo ya kanovera yashoboye kuririmbamo. Ego wamaze kutubwira kandi kwinyuma ya mujisho wararirimbye indi ndirimbo ari nayo iri kuri page muri uyu mwanya. Ego yoba ifise titre ya gute ivuga gute? Indirimbo iri ku mwanya ubu ariyo nshasha yitwa Kwakwanya. Iruhande yo gukora umuziki nta bindi bikorwa nta kandi kazi ese nta bindi ubangikanije n'umuziki mbona umuntu ariko arakuraba kuri apparence garagara nk'ukiri muto batubwiye byazaranga iby'umuziki none kandi wari mu ishure waciye bishure canke waranabandanije? Iruhande yo gukora umuziki ndabandanya ishuri gose kuko je umuziki nutuma niga donc sikuva ngo ni umpa amahera yo kwiga ahubwo ni umpa ingufu zo kwiga umpa courage na morale yo kwiga. Iruhande y'umuziki ndi umunyeshuri niga informatique université rimwe umwaka ndaheza ndi muri bac 3 courage merci. Ego wamaze kuvuga ko biguhe ingufu ubundi bwo iyo uri mu bihe byo kwandika byo kuja muri studio birakorohera cyane n'ishure uretse ko muri kaminuza umaze kugaragara nk'uwisumbuye. Mu bisanzwe haje ikintu cyose ni programme ikintu cyose niwe wipangira programme ukuntu bikurikirana urashobora kwihuka avuga ati mu ndwi ndafise iminsi 2 ya repetition amasaha ya naye ugafata ati uyu munsi wose wihebera repetition nkanje je umunsi wa samedi wose ni umunsi wa repetition nkora ibikorwa ni concentrate ku muziki indi minsi mba ndiko ndigwa uravyumva cyangwa ashaka kuba mudafisa kaminuza ashaka kuba mudafisa akazi keshi k'ishuri shaka gukora ka repetition shaka kuba mudafisa ka detente ukaza kuririmba umuziki muri studio donc ibintu byose wi programme nta kintu kidakuna haje umwanya niwe urondera si ukurondera. Yego ne uri kuraraba nko mu ishure baragusupportinga kuri iyo mpano yawe? Mu ishuri bararyoherwa cyane gose nk'ubu umuziki nkora ubu hari ubuce bwinshi bwo muri Kongo uvuzwa cyane gose kuko tuba dufise abanyeshuri bavuye muri Kongo tuyigana nibo beshi bashitseyo baravuza umuziki ari uburere bwishi ubungiye muri Kongo bashika nkubita mujisho kwita mujisho indani. Done uri kuraraba muri iyo muziki ibiri harakarushira kuzanira mu buzima unuti ikinda kironse kubera umuziki hari intambwe uratera kubera umuziki? Ikintu ca mbere maze kubona intambwe maze gutera kubera umuziki ndamaze kuronka abagenzi beshi kubera umuziki. Umuziki uramaze kumpa abagenzi kandi bikomeye kwe kuko umugenzi aho nk'ibintu zingo ushaka kugwa mu ngorane kanaka ukazubona umugenzi agufashije kuva mu iyo ngorane yakumenye kubera umuziki. Ikintu ca mbere cyo kuje nishimira gose amaze kumpa abagenzi batandukanye kandi abo bagenzi ndamaze kubona akamaro kabo. Ego tugiye kuvuga ku ruhande rw'uburyo naho amafaranga uturetse nkayo ba wakoresheje mu gusohora urabona uyagarura avuye muri abafanisi bawe? Ubu kugeza ubu sino vango ndamaze kugarura amafaranga ya totalite yose kubera nta gitiramo ndakora shi wanje kandi ndiko ndabanza kwiyubaka kugira ashobora gukora igiteramo kiri ku rwego rukomakomeye. Ariko iyo ngomba gusohora umuziki ndafise abantu bashobora kumfasha hariho nk'Ishaka hariho irabele yitwa Ishaka hariho studio yitwa Naho Studio bashobora kumfasha mu bintu by'amafoto n'ibindi bitandukanye ni by'amafoto
n'utundi tuntu dutandukanye. Ishakira ashobora kumfasha gukora umuziki, donc ba bagenzi nyene nibo usanga bariko baragaruka kugira ibikorwa cy'umuziki ndabikore nkora umuziki. Ba bagenzi nyene umva abagenzi mu bagenzi nyene niho hari advantage nini. None se Tycoon, abari bakumenyereye barakumenyereye ku ma emission atandukanye kuri Kwizera yacu, kuri channel yacu, ni ryambere ukoranye ikiganiro natwe. Bari bakumenyereye barakuze kuri Tycoon nkuru good. None niki wasaba abafanizi bacu, abafanizi ba Kwizera na NTTV? Je ikintu ca mbere manza gusaba ku ruhande rwanje abafanzi bacu ariko barakurikirana iki kiganiro muri kano kanya, mudushigikire. Urashobora kundondera ukeneye kunshigikira ntombura. Turakoresha imbuga zigurukana n'ubumenyi, ndakoresha Facebook, Instagram, WhatsApp, hose urashobora kundondera nimba ukeneye kunshigikira. Mukaja kuri YouTube channel Tycoon nkuru good, ukaraba indirimbo ziriko, ukagira subscribe, s'abonner mu gifaransa entre parenthèses, hama ugapartage na link. Hama iyi televiziyo itaha abaririmbyi ikarondera abaririmbyi kugira ibateze imbere, kuko namwe muri bantu bateze imbere umuziki ndundi. Naje nta kindi ndabasaba atari gukanda like, kagira share, partage, kagira subscribe nimba uri mushasha utari bwabikore ubikore uyu munsi, kugira ngo nibiganiro byo hanyuma ushaka kumenya aho Tycoon ageze, ibisabo byiwe ko vyemewe canke ahagejeje, ni muri cyagihe uzo wagize subscribe. Bikore rero kanda like ku gakengeri cugira all canke toute notification kugira ngo byose bizohore bigushika ko vuba. Murakoze cyane, turabakunda. Yari Diane Lucky ari kumwe na Tycoon nkuru good. Murakoze cyane, bye bye.